imbere yanyu na groupe ije kubigisha ku bijyanye n'ingaruka mbi zo kubyara intatekano. Muri iyo groupe yacu igizwe n'amakupa agiye atandukanye. Hariho umuryango wa mbere w'abatabyara ku rugero, ariwo muryango wa Kiyori. Hakaba n'umuryango wa kabiri ugizwe nawo nyene abatabyara ku rugero bakurikiranya imbyaro bazari ntarekana, umuryango wa Ndereya. Hari umuryango wa gatatu ugizwe n'ababyara abana batandukanye ibyaro, hariho umuryango wa Muhitira ari nawe mukuru w'umutumba, nawe naje ngaho mubone. Turakurikiza n'umuryango wa Gateranya, nawe nyine akiri ngaho mubone Gateranya. Hariho n'undi muryango ukurikira w'abajejwe amagara y'abantu bashike ngaha nabo nyine mubabone. Murakoze cyane. Tugiye rero gutangura n'icigwa ngenzira. Turatangura n'umuryango turatangura na Suzana Alonso na Zeverina. I love you. Dukurikiza na Goreti Doga kuja kuramutsa mugenzi we Zeferina.
reka shaha iyo tugowe turiko kuvyara intaheka ntivyoroshe shaka kubabaza mugeze kubanabaga je nabonye utwana dutembera amavunja arafishe yaratuhana reka shaha ndahiga nico nabagaburira na Joana ariko aratemba agenda kwashi yaranyishe imvunja ngizo kubera kuvyara intaheka je nakubwire rero ndabatera inkuru je mfisana nabo babiri gusa murakacumiriye kuvyo bahasha babiri sindarenza vyagenze gute urumva jewe n'umugabo wanje ca gihe batubakina twaragira batwigisha ibintu mbega harya batwigishije bimwe ngo vyapa pararingi kanacumva yego nivyo twize kweri umwana wanje namukurikije afise itandatu iyo kumezi icenda jeno nkiri mukiri ingorana ahubwo sinumva ewe mukana ariko ingongo nukuri yamaramaye kareka we ndabona gasha n'igidura asha jewe wanje ndabitararika naje mwitararika Tenuma pe woho nisawa umugabo wawe murahuza hama je narinjiye ngaha ndumvise sivyoroshe woho ndumva birapfuka reka ntahe nje kurondera abo bana hariho n'abandi ntaco reka ndabaye Singire igice n'abaga banje Namitare kiyowe asimbira naraha Abo kwa kiyowe Makuru imisi Eze neza Twarambura genda Nari nose guhera nagomba Usimbire hamwe hamwe Usimbire kutenderea Wendelea. murakoze cyane uzigiye nari maze igihe ntava muhira nari rero nari cyane ko yaho tugenda isi n'igikaye ndwara muri ntoreba yewe rero ntashatse ko dusangira uyu munsi Mbo kuri uyu munsi uri hejuru rero namusigendera ivuriro ryawe tutwara hari ndiko tuworoganije mu rujejwe rw'amagara y'abantu twashaka gukorera ko kugira ngo dutore ikibazo kiriko kirigaragaza cyane kiriko kirava ku kuntu abantu bene igihugu bariko baragaruka cyane mu majambo make inyigisho bafise nizike cyane ku bijanye no kuvyara badatandukanye mu majambo make bitwa intahekana nivyo bakora gukoresha mu kirundi sinzi rero kubibona muri muze yawe utwaye uko bimeze murakoze cyane ikibazo c'intahekana n'inzitizi ivuriro ryaraje twavuga kuri umutumba yuko babigwaniriza hamwe bakagerageza kuzabigisha bw'abahanga yuko mu ngo asanzwe atwara hariho abantu banywa amayoga menshi byiza cyane tubona yuko twokorereza inama kugira ngo twige kuri kino kibazo ko murinze rero mukibaza n'umushefu wacu twashaka gutegura inama kubona bwangu kugira ngo tubigishirize hamwe na tuberetse ibintu byiza cyane sawa murakoze ko byari n'umupango numva yuko byo mwize muzi ko bikurikiza cyane ni nacyo gituma rero ndaciye ngo guce guorganiza inama ku munsi w'ejo nanjye niho nzoba ndi kugira ngo mbe mubigishe kuko ndi mu bajejwe no kwigisha uko bakwiye gutandukanya ibyabo n'ababwira n'ingaruka mbi ziri mu kudatandukanya ibyabo jewe rero ejo igihe cy'isaha 8 nzoba nshitse muri mutumba wa Nobwe ije kwigisha bene igihugu dufashanye ko bashobora gutahura ingaruka mbi zijyanye no kudatandukanya ibyabo
sawa katuze dusubitse murakoze cyane cyo kuvuga amakuru mu cyumba ashobora kuturarikira tugira amahoro ku mucubano bwe nuko usanzwe mucuruzi twebwe dusanzwe turogoye iri biro ritoya ryo ngaha uno munsi dusanzwe dufise inama kugira ngo dusubire tubigishe ku nkurikizi zo kubyara intahekana ego ari maze iminsi nayo bigisha ariko uno munsi twarose abadukurira muri iyi komine yacu kugira ngo bashobore kugira nabo icyo batwunganiye nyakubahwa district jambo rwawe kugira amahoro ibikorwa iterambere n'amagara meza muri mutumba wacu mwiza wanobwe nk'uko mwaranditswe n'ubujejwe intwaro mu mutumba wanyu uyu munsi igenekerezo rya 2024 mu kwezi kwa 10 umwaka wa 2025 twaramutse tubagendera muri mutumba rero twe mu kwidodora njejwe amagara y'abantu y'ikomine yacu rero hamwe mu kwerekana no kwakuru iryo jambo tugira duhagarareko nizere neza yuko muri umutumba wanyu boba barigeze nko kubigisha nk'uko bisanzwe bakabigisha bababwira ingaruka mbi ziri hagati zikunda kwibonekeza mu gihe abantu bariko baribaruka ivyo byitwa mu kirundi cyumvikana abantu bakunda gutahura cyane intahekana hari ingaruka nyinshi rero zifatiye ngaho sinzi ko muri mwebwe tutaratangura ikigwa ngezina ko ashobora kuba hari umwe ashobora kuba batubwira n'ingaruka mbi zikunda kwibonekeza mu gihe habaye ukudatandukana ibyaro mwumvise ikibazo narigeze kuba ndatumva nuko natubwira umutware ntashobore kutumva iyo kenshi habaye bitabyara ku rugero ntushobora kuronka umwanya wo kurera abana neza abana bagwara indwara nyinshi zitandukanye nka kwashi bigatuma abana batiga bigatuma iterambere mu muryango risubira inyuma bigatuma umugore ajya kurwaruka ajya umubyeyi ushobora kutagira amagara meza nk'ubu nagiye ku mugabo ufite kilo 80 n'ubundi 200 urumva nk'izo ni ingaruka mbi zikomeye cyane ibyo ni bimwe nshoboye kuvuga mu byo nzibimba ko mu muryango ayundi bibazo se hirya z'ingaruka mbi zifatiye mu gihe atandukanye byaro bo bafise murakoze cyane banyakuba nkajewe ndafibwa nabo kandi cyane kane ingaruka mbi nyinshi zifatiye mu kudatandukana nkajewe ndabiye mu muryango wanjye ndabona yuko amagara n'amagara y'amago yacu nta kintu ashobora gukora kubera byari bihagekana abana bararwaye kubera tudashoboye kuronka uburyo bw'ingene twobaha ibibakwiye aha ndabwira umugabo wanje ariko ntabyumva aho mugira neza murabe mubibutwumvishiriza uzoba mukoze ingaruka zimwe zibonekeza cyane ziterwa no kudatandukana ibyaro uko mubizi rero nizere ko muri mutumba abanobwe nizere ko abashingantahe abapfasoni bitavye inama ariho muri kandi nizere ko namwe abashingantahe banyu ariho baba bari murakoze rero abashingantahe abapfasoni twaramutse tugendera muri mutumba rero twagira tuganire cyane mu kwigishanya no kubwirana ingaruka mbi ziri hagati y'ubudatandukanye ibyaro nizere neza yuko yewe bashingantahe nk'uko tubijejwe b'amagara y'abantu icyo tuhamagarirwa ni ukwigisha no kubwira abenegihugu ingaruka mbi ziboneka mu gihe habaye kudatandukanya ibyaro gushika abenegihugu babitahuye kugira ngo bahindure ingendo zabo mbere n'ingo zabo zimererwe neza twarashoboye kuba
two kwegeranya ibyo dushoboye bwo gufata ingingo mu ngo zanyu no guhindura ndetse no guhimiriza n'ababanyi ari nacyo nabatumirira kuza kubwira abashoboye ko batokwitaba iyi nama. Hari ingaruka ya mbere twabonye yibonekeza mu gihe habaye kwegeranya ibyaro, biratuma umupfasoni yagira amagara mabi, mbere anasaza hataragera, agasaza hakiri kare, gutyo bigatuma umugabo amuhimba bivanye n'ukuntu akitakironka kandi ko kwitaho. Kandi nizera neza yuko aho muherereye muba mubibona cyane mu gihe habayeho kudatandukanya ibyaro, umumama agira umwitwariko muke cyane wo kuri we bivanye n'uko abana baba ari benshi bakora kuma, rero abitwarika cyane ugasanga yiyibagiye, gutyo umugabo bigatuma akunda kumuca inyuma kubera inyifato y'isuku ike n'umwanya muke wo kuyitaho. Icya kabiri twabonye kigaragaza cyane, biratuma abana batitabwaho neza, bigatuma iyo mpamvu z'uko ari benshi bigatuma bagwara indwara ziva kudafungura neza. Iyo abana ari benshi gake mu ngo, umupapa cyangwa amashuri yabo, gutyo bigatuma rero abana badakura neza nk'uko bisabwa. Icyo gihe biratuma kandi n'abana bumva batagira ubwenge kubera baba bacuze hataragera. Kuba izo ni ingaruka nyinshi zibonekeza cyane. Muri icyo gihe reka duhimirize rero mwebwe mwitwaritse inama kwirinda gushyikirwa n'ibintu nk'ibyo, kuko ikibazo kenshi mushobora kuba mufatira nko mu mashengero muba musengamo bari n'imyemerere, ariko gusa na twebwe uno munsi turashobora kurabira kuri twebwe ingorane duhura nazo, ukwirinda gushyikirwa ingorane nk'izo. Rero nizere neza yuko kugira ngo babafashe kudahura n'inuze yagiyewe ngo mukurikize hataragera, mushobora kwigishwa uko mushobora kwitwara n'ibyo mukoresha kugira ngo bize bibafashe gutandukanya ibyaro. Nizera neza yuko icyo cyo kwigisha gutandukanya ibyaro, ubujejwe ivuriro ritoya ngaho umutumwa wa Noble, icyo kibazo niwe yagishyikirije, ategerezwa kuzobyitwararika. Muranyumva neza? Ugomba kwigisha uko bisabwa, ukababwira uko bashobora gutandukanya ibyaro kugira ngo twirinde izo ngorane ziko zirabonekeza abana bakomeka kwiga baheba amashuri. Icyo nabasaba mubabaza neza, mbega muba munyemereye ko mugiye guhindura no gukorera hamwe kugira ngo twirinde cyangwa mwirinde kutabyara intahekana? Abashinga nawe ariko baravuga kandi ni mu biranga. Kadusabe ngo duhere mikoro umushinga nawe umwe twumve uko yobagiye kudufasha kugira ngo ahindure ibintu bivanye kuri kibazo. Murakoze cyane kuba muduhaye ikintu natwe ari igihugu kugira ngo tuvuge ko tubitahura. Rero kandi mbere ndashimiye cyane abarongoye umutumwa wacu batunganyije inama, kubera ko ajewe yihaye nk'akarorero umupfasoni wanjye yarabingiye agiye gutandukanya ibyaro, ariko sinigera ndabitahura ahubwo naramugoye cyane. N'umukuru w'igihugu nawe yabibuzamo akabitubwira icyagiye ahantu akatubara ibyo gutandukanya ibyaro, ariko twaramugwanya cyane twigira tubitahura. Ariko kuva ubunye natahuye akamaro ko gutandukanya ibyaro, bivanye n'ingaruka mbi maze kubona abana baragwaramuka cyane, bakagira ibibazo bitandukanye, bakabura icyo gufungura kubera nababyaye gusa abana bari mu myaka 6. Urumva byari ibibazo bikomeye cyane. Haba ku bw'ibyo nemeye yuko nzoza naherekeza umupfasoni wanjye ajye gusuzumisha imbanyi, tugatega amatwi n'izo nyigisho zijyanye no gutandukanya ibyaro. Saba murakoze. Turashaka ni nacyo cyaduhagurukije tukasanga hano umutumwa wanyu. Murakoze ko mugiye guhindura kandi mugiye kwitwararika, ndetse rero twababwira neza kija nabo bana bamaze kuboneka nabo mubiciriza kubitaho cyane kugira ngo bagire amagara meza. Reka ujejwe ivuriro rito nawe agire icyo abashikirije. Sawa mutegeye yombi. Murakoze cyane muri inyigisho nziza mubahaye. Nze mu ngaruka gatoya, ingaruka mbi zo kudatandukanya ibyaro ni nyinshi cyane, biratuma abana bakura nabi. Nk'akarorero kwa Kiyobora, tudatwana twiyo biva kudatandukanya ibyaro, kandi hamwe yodukurira agahinduka nawe nyine yomera nk'umuryango mukuru w'umutumwa muhitira. Urabona nk'abana bo bakwiye bameze neza,
turatandukanye ibyaro bituma ubutunzi bw'umuryango buhungabana kubera amafaranga yafashe umuryango bamwe bavuza nk'abana bamwe bambika impunzi kuko ni benshi bagabanira kugera urumva ko bikomeye cyane bituma n'igihugu gihomba kubera umwanya wo kuzakorera igihugu usanga muri ko muritaho abo bana benshi bavuza ibyo byose bikagorana muri organisation y'igihugu bituma indwara zo gufungura nabi ziyongera kubera ntimushobora kuronka ibintu mushobora kuronka bose ibintu bakwiye byo gufungura nazi baravyibona n'umuntu ukurira mugahinduka ashobora ikintu cyiza cyane umukenyezi yadatandukanye ibyara ashobora no gupfa igitego kikaruha kubera amabyara abana benshi ego ikindi naco mu kwitura ivuriro ritoya rusanzwe turongoye turabigisha uburyo kugira ngo tutabarambiye dusubize ijambo wariduhaye nyakubahwa district hama acarangiza inama y'abakozi hama gico noshimikira ko ahanini nanezerejwe nuko mwemeye yuko mugiye guhindura mwarabonye ibyo nababwira abamanyanga ba Kirori reka nabandereya mwarabonye yuko ibyo navuga utavuhogora ahubwo kwari kuri rero ndanezerejwe niyo myifato mugiye guhindura hama rero ndashimiye n'abano bo bemeye kuza kwigisha kuri uno mutumba kuko bo barabona ibitigiri mu mavuriro batwara yuko abana bavuka kuri uno mutumba ari benshi nacyo gituma baciye bahaguruka baraza rero ndabashimiye kuva ku mugezi gushika niyo rero ndabashimiye cyane hama icyo nohereza ko mwese mugende muhimirize n'uwoba ataje mubwire muhindure mubwire inyigisho zavuye muri ino nama murakoze